Muhora n'umukama ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko yashikirijwe na Matayo. Muri rya minsi Yesu yaciriye igishengero ry'abantu iyi migani ati ubwami bw'ijuru bumeze nk'itunga rihishije mu murima umuntu yubuye acasubira kurihisha araheza ava aho yuzuye akanyamuneza aja kugurisha ibyo atunze byose ngo yigurire nyamurima. Ubwami bw'ijuru bumeze kandi nk'umucuruza yironderera intabonwa nziza. Aronse intabonwa y'agaciro acaja kugurisha ibyo atunze byose ngo ayigure. Ubwami bw'ijuru bumeze kandi nk'urusenga baterera mu kiyaga hanyuma rugapfa ivyo ruyoye. Rumaze kuzura abarovyi bakarukwegera ku nkombe bakicara vyiza bakavyegeraniriza mu masandugu, bibi navyo bakabita. Nuko bizomera ku muhero w'isi. Abamarayika bazoza basobanure ababisha babakure mu ntungane, babate mu nyenga y'umuriro ahari amarira n'ugukomanya amenyo. Ubwo mwategereye ivyo vyose? Baramubwira bati egome. Ababwira rero ati nico gituma umwanditsi wese yabaye umwigishwa mu vy'ubwami bw'ijuru ameze nka nyene urugo anyegurura mu bubiko bwiwe ibintu bishasha n'ivya kera. Dushimagize yazwe n'Imana. Ababrebe mwakurikiye neza? Gira ndabe ko mwakurikiye neza. Mu gisoma ca mbere Imana yabwiye Salomo iti nsaba ico ushaka cose, nsaba ico ushaka cose. Mwebwe Imana yobabwira iti nsaba ico mushaka cose, wewe woyisaba iki? Imana yokubwira iti nsaba ico ushaka cose, wewe woyisaba iki? Yikuvuga ico wosaba Imana yokubwira iti nsaba ico ushaka cose, wowe woyisaba iki? Kuja mw'ijuru. Kuja mw'ijuru. Ubwenge, gutekereza, ubwenge n'ubwitonzi, kwica bugufi. Ubwenge. N'abanyene bafise ibyo basaba umukama. Wewe umukama yokubwira ati nsaba ico ushaka cose, wowe umusaba iki?
ntihagire umuvuga ibyo abandi bavuze, nimuze muvuge ibindi atari ibyo abandi bavuze. Wewe uwo musaba iki? ubuzima bwiza. ubuzima mwahejeje, nta bindi mwasaba umukama, nta bindi mwasaba umukama. ubuzima budahera. Aho rero Salomo aho Imana imubwiriye iti nsaba ico ushaka cose, yagize ati muri kino gihe jewe nahora mu mwidegemvyo, mugabo baheruka kungena kugira ngo mbe umukuru w'igihugu nanje nkiri mutoya. Muri iki gihugu naho hari abantu benshi cyane atanuwo ushobora kubaharura. None rero mukama umpe umutima utegere, nzoshobore kurongora neza iki gihugu mperuka gushingwa. Urumva abaye umukuru w'igihugu asavye umukama ngo amufashe kurangura neza ico gikorwa aheruka gushingwa. None namwe mwapfuye kuvuga, nage mwapfuye kuvuga. Ubu rero ngira ndababaze mu bundi buryo, nimwaba muri abanyeshuri mwosaba iki umukama? Nimwaba muri abanyeshuri mwosaba iki umukama? kuronka ubwenge. ubwenge, kwiga, kuba wa mbere, kuba wa mbere ku ishuri, gutekereza ku ishuri, ubumenyi, umenya ubu naho nimwaba muri abana imuhira iwanyu, abana imuhira iwanyu mwosaba iki umukama? Nimwaba muri abana imuhira iwanyu mwosaba iki umukama? gutekereza, kubaha ababyeyi, gufasha ibikorwa ababyeyi no kubaha ababyeyi, kuba umwana mwiza, gukora ibikorwa. Ubu naho nimwaba muri abakristu, abakristu mwosaba iki umukama? Nimwaba muri abakristu mwosaba iki umukama? kuba papa, gusenga, kuba patiri. Ambrebe mwakurikiye imbere yo kumenya ico usaba ubanza kumenya ico uri. Nubanza kumenya ico uri. Uri umwana imuhira utumenya ico wosaba umukama, uri umunyeshuri utumenya ico wosaba umukama, uri umukristu utumenya ico wosaba umukama. Ntupfa kwaduka. Ni kuki muri mwebwe atawosaba umukama amafaranga? Ni kuki muri mwebwe atawosaba umukama imodoka? Ni kuki muri mwebwe atawosaba umukama inzu nziza? Ni kuki muri mwebwe atawosaba umukama impuzu nziza cyane zisumbiza abandi bose? Wiyumviriye ico uri. Salomo yagize ati mperuka gushingwa kuba umukuru w'igihugu, ikindi agishinga ni ugukora neza ibyo nshinzwe muri kino gihe. Nico gituma nacenda babaza ikibazo ukundi. Nimwaba muri abakristu mukamenya ico mwosaba umukama, mwaba muri abana imuhira mukamenya ico mwosaba imuhira, ibambe ico mwosaba umukama. Nimwaba muri abakristu mukamenya ico mwosaba. Mu yandi majambo abapapa nabo basaba ibijanye n'abapapa, abamama bagasaba ibijanye n'abamama. Iyo baba bafise akazi bagasaba ibijanye n'akazi basanzwe bakora.
niba baba bafite ubutumwa bagasaba ibijyanye n'ubutumwa barangura. nka twebwe ngaha muri foyer de charité tugasaba ibijyanye n'ubuzima n'ubutumwa byo ngaha muri foyer de charité. muje tukabakira neza, muje tukabigisha neza, mwumvise ibyo mwosaba. ubu rero nimupfe kwaduka, muzobanze mwiyumvire. umukene akagira ati Mukama, ibyo nkenye muri kino gihe ni ibi n'ibi, simbona ukuntu nobishikira, ndagusabye ungwane ko umfashe. uwo ni umukene, agaca amenya ibyo asaba Umukama. uri umucumuzi naho ukagira uti Mukama, byarangoye, ndagwa mu kabi, ubu rero ndigaye, ndasavye ikigongo. ugatumenya n'ingene uza gusaba ikigongwe neza mu isakramento ry'ikigongwe kugira ngo uronke ico kigongwe. banza urabe uwo uri n'icyo ukeneye muri ico gihe, gutyo uheze umenye ibyo usaba. urandizeye yuko muzahora muvuga neza igisabisho, mugishikirize neza Umukama, mwabanje kumenya ico muri n'ico mukeneye. ubu naho tugeze ku nkuru nziza. Umukama yabanje kuvuga ibintu bibiri byiza. icambere, itunga rihishije mu murima. icakabiri, intabonwa. ivyerekeye itunga rihishije mu murima ndashaka kubanza kubibasigurira. ico gihe nta mabanki yariho. umuntu rero aronse amafaranga menshi, yararaba nk'isandugu ayanyegezamwo, agaca agenda mu murima wiwe akimba, agaca ayanyegeza muri uwo murima. byarashika rero iyo barungitse umukozi gukora muri uwo murima, ugasanga uwanyegeje ayo mafaranga yarapfuye, yaramaze gupfa. urumva agapfa atabimenyesheje abiwabo ntibaheza ngo bamenye yuko hari n'amafaranga yagiye kunyegezayo. uwo muntu rero nyene kuyubura, ntiyacashira iryo sanduku ku mutwe ngo acataha. oya, yacagenda akabaza, mbega urya umurima nowubagurira? muri ico gihe rero bemeye yuko azowubagurira, agaca agenda akagurisha ibyo atunze byose, akarondera ya mafaranga bamusaba azogura wa murima, agacagira gutwara uwo murima yaguze na ryatunga yasanga ryari rihishije muri wa murima. gutyo ari we ahagaba, ntawe uzoza kumucunga ngo hariho ibintu yakuye muri uwo murima atahana iwe, kuko hazoba ari iwe. aho rero ivyo nivyerekeye itunga. ubu naho ivyerekeye intabonwa. intabonwa nayo rwari urudede rwiza cane. urwo rudede rero urumva uwugwambaye yacacaza gusumba abandi bose. ubu rero si uwo ari we wese agubuye, n'ubusanzwe ari umucuruza, ni ukuvuga umugwizatunga. asanzwe ari umugwizatunga, mugabo urwo rudede ni rwiza ku buryo abona yuko atoruhusha. amaze kurubona agaca agenda akagurisha ibyo atunze byose, akagura rwa rudede. ababwirwa mwakurikiye,
uwa mbere yarondera itunga, uwa kabiri nawe yarondera ubwiza. Uwa mbere arondera itunga, uwa kabiri nawe arondera ubwiza. Mu guca uwo mugani rero, Yesu yatanguriye ku ijambo ngo iki? Yatanguriye ku ijambo ngo ubwami bw'ijuru bugereranywa. Ubwami bw'ijuru bugereranywa. No kuvuga ko wewe uriko urarondera ubwami bw'ijuru, ndihagire n'itunga na ritoyi rikubuza kurondera ubwami bw'ijuru. Hako uhusha ubwami bw'ijuru, wopfuma uheba ibyo utunze byose. Nabitegereye, hako uheba ubwami bw'ijuru, wopfuma utanga ibyo utunze byose, mugabo ntubuhushe. Nico kimwe n'ubwiza. Nta bwiza uzokwigera ushikira buzongana n'ubwiza uzoba ufise niwashika mu bwami bw'ijuru. Kugira ngo ntuhushe ubwo bweranda, ubwo bwiza uzoshikira mu bwami bw'ijuru, wopfuma utanga ibyo ushobora kuronka byose, wopfuma utanga itunga ryose ufise, mugabo ubwami bw'ijuru ntubuhishe, ntubuhushe. N'ababrebe abifuza kuzoshika mu ijuru, kiriza turambe. Ababrebe abifuza ko inyuma y'ubu buzima bwo kuri ino si boca mu muriro udahera, kiriza turabe. Mwese muzoja mu ijuru, mwese muzoja mu ijuru. Ninde abona yuko azokurikirana itunga ubwo bwami bw'ijuru agahava agapfuma buheba, mugabe itunga nyiri musige, kiriza turabe. Ubu uzobona ko hako itunga ryo musiga ryo kuri ino si yopfuma heba ubwami bw'ijuru, nakirize turabe. Naho mwaze gukiriza, hariho abantu bahora barondera itunga rikaba riryo riza imbere, gushika naho bemera n'ibicumuro kugira ngo ntibarihushe. Nimumbwire ibicumuro bimwe bimwe abarondera itunga bahora bagwamwo kugira ngo ntibahushe iryo tunga. Ni ngibi bariko bararondera itunga, mugabo bagaca bagwa mu bicumuro. Ivyo bicumuro bahora bagwamwo ni ibihe? Nimunze mu bibariro. Arondera itunga, akabesha agapfuma yica umuntu ako yobura amahera. Aho akica umuntu, agatuma yiba, akiba, gutukana, agatukana, kugwana, akagwana, akica. Hari n'abandi bahora barirondera mu gusambana, akidandaza. Hari n'abandi bahora barirondera mu kuroga no mu gupfumura. Ariko kuko aroga bakaza gucisha iwe uburozi, akakira amafaranga ngo atunge, mugabo yatanze ibyica. Umupfumu akaza gupfumura, akakira amafaranga ngo atunge, mugabo akorana n'amashetani. Arondera itunga, mugabo yikuye ku Mana. Iryo juru nopfuma ndariheba, mugabo nkirongera iryo tunga. Abo nabarondera itunga. Ubwiza nabwo nimumbarire ingene bahora barondera nabi ubwiza, bakikura ku Mana. Erega ni nk'ivyo nyene, ingene barondera nabi ubwiza bakikura ku Mana. Ntabyo muzi, ntabyo mubona.
bakarondera kwiba ibintu vyotuma bashaza baba beza, babicishije mu busuma canke babicishije mu bindi bicumuro, bashaka gushikira vya bintu, mugabo barinze kwiba, barinze kubesha, barinze gusambana, barinze gucumura ngo bashikire nabo utuntu twiza twotuma basesuka. Barondera ubwiza, mugabo bakaburondera mu kwirikurira mu bicumuro. Numva rero Yezu arashaka yuko mu kurondera ubwiza nyabwiza twoguma mu nzira y'ijuru, no mu kurondera itunga nyatunga tworondera itunga ry'ijuru. Ibyo rero ni ibyo Yezu yatubwiye mu migani ibiri ya mbere. Umugani wa gatatu, Yezu yavuze umugani w'urusenga baterera mu ruzi rugapfa ivyo ruyoye. Urusenga baterera mu ruzi rugapfa ivyo ruyoye. Batubwiye bati bamaze kurushikana imusozi, abaruterereyeyo baca bagira gute? Baca bicara, ibyiza vyiza bakabishira mu isanduku, hanyuma bakabitwara, mugabo ibibi navyo bakabita. Mu yandi majambo, turiko turatera tugana ubwami bw'ijuru, mugabo naho turiko turatera tugana ubwami bw'ijuru harimwo abarondera kuba beza bakaguma bitagatifuza, hakaba n'abandi baguma mu bandi mugabo baguma birekurira mu bicumuro, bakaguma ari babi, ku buryo no ku munsi wa nyuma tuzoseruka imbere y'umukama azotegerezwa kuvangura, harimwo abasanzwe ari beza, hakabamwo n'abasanzwe ari babi. Abasanzwe ari beza ni ukuvuga bazoca bakirwa mu bwami bw'ijuru, abasanzwe ari babi nabo bazoca barugikwaye, mu muriro udahera. Nico gituma iki gihe turiko turatera tugana ubwami bw'ijuru, twobugana turiko turitagatifuza, turiko turarondera gutera imbere mu ngeso nziza no mu bikorwa vyiza. Mukaguma mu bigeso bibi, mukaguma muromora mu nabi, nakazi kandi ababrebe abariko barashikana imyaka 11 kiriza turabe, 11 imyaka 12 kiriza turabe, imyaka 11 imyaka 12. Igituma ndabibacece no kubera iki, no guhera ku myaka 13 agahungu gaca gatangura kwiyumva yuko kabaye akagabo, agakobwa kagatangura kwiyumva yuko gakutse, bagaca batangura kunanirana no guhangana n'abavyeyi, guhangagurana mbere, guhangana no guhangagurana n'abavyeyi. Kare umuvyeyi ahora mukankamira, mugabo kamaze gushikana iyo myaka agaca gatangura kuza karakankama nako. Twebwe abakristo tuguma turondera koroha kugira ngo tugume dutera imbere mu bwerane. Nta na rimwe turekuriwe kunanirana gushika naho duhangagurana n'abaturonderera ineza. None rero twebwe dusabwa kuzoguma turondera ubweranda kugira ngo nihagera ivangura twebwe ntituzoje muri babi, tuzoje muri beza. Muri novene y'Ukaristiya rero dusaba umukama aduhe kwigana Salomo mu gisabisho ciwe. Tubanze twiyumvire abo turi kugira ngo tumenye ibyiza twosaba. Nitwaba turi abakristo tumenye ibyiza twosaba.
nitwaba turi abacumuzi tumenye ibyiza twosaba, nitwaba turi abana imuhira tumenye ibyiza dusaba, nitwaba turi abanyeshuri tumenye ibyiza dusaba. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nacyo dufatiye kuri irya migani ibiri ya mbere Yesu yaciye, tumenye yuko atatunga na rimwe ryo tubera intambamyi kuri tubuze kuja mu bwami bw'ijuru. Tumenye yuko mu kurondera ubwiza tworondera cane cane ubwerane, kuko nibwo bwiza burengeye ubundi bwiza bwose dushobora gushikira kuri ino si. Hanyuma dufatiye ku mugani wa nyuma tumenye yuko tuvuye kuri ino si hazoba ivangura ry'abeza n'ababi. Abeza batabwe mu muriro udahera, abeza bakibwe mu bwami bw'ijuru, ababi nabo batabwe mu muriro udahera. Twebwe rero ko turi abakristo tukaba dukomeye no muri ibi by'abaprevi ba Yesu, dukomereze inzira y'ubweranda kugira ngo tuzosozere neza, maze tuzohurire mu bwami bw'ijuru twiginana kandi tunezerewe kubana no mu Mukama. Amen.